Bene data, uyu munsi nagomba guhagurutsa ishengero ry'Imana ryose ngo duhagatire inkota n'izina rya Yesu, turwane n'izo mpemu mbi, turwane n'abo basira igikorwa c'Imana, turwane n'abariko barazimya umuriro mpemu mbi mora barayirora mw'izina rya Yesu. Duhaguruke turwane n'impemu mbi, ntimugire ubwoba, ntimubi ibijora, dufise iri jambo rikomeye. Nashize imbere yawe urugi rwuguruye, nta muntu ashobora kugugara, nta muntu ashobora kugugara. Mana idufashe cyane, Mana idufashe cyane. Ivyahishwe Yohana igice ca 3 ujya murongo wandwi. Ishete candika ishengero ry'i Philadelphia, wandikira marayika w'ishengero ry'i Philadelphia utuwera w'ukuri, ufise urupfunguzo rwa Dawidi, uwugurura ntihagira uwugara, kandi uwugara ntihagira uwugurura. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, nashize imbere yawe urugi rwuguruye, nta ushobora kugugara. Yuko ufise ubushobozi buke, witondeye ijambo ryanje, ntiwihakanye izina ryanje. Duhaye kazumwe yapfa ku musaraba, kugira yururutsa amazi ava mw'ijuru, maze yogereza ibirenge, turugire muri we. Duhaye kaze Niri jambo ry'Imana tubona ryandikiwe iri shengero ry'i Philadelphia. Aba bantu bo mw'ishengero ry'i Philadelphia bari baragiriwe ubuntu, barakira ijambo ry'Imana, baraheza barakizwa neza, barafata ingingo zikomeye zo kugororoka imbere y'Imana. Hanyuma rero iri shengero rirakizwa neza. Mugabo rimaze gukizwa riragira amageragezwa nk'ayandi mashengero nka Bisimuruna n'abandi. Bagira amageragezwa y'abandi bantu bari muri bo badakijijwe neza. Bene data baraheza barabatera amageragezwa. Hari idini y'Abayuda, yari idini idakijijwe neza, yita kwiza Imana, ikorera Imana imwe. Hanyuma rero barabatera amageragezwa. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Bene data muri ngaha muri shengero rikijijwe neza, ijambo ry'Imana ryatubariye ko Yesu agomba kutwigarurira rwose. Ni ukuvuga ngo urameze neza, uri umuntu mwiza, uri umuntu akijijwe. Imana idufashe, Yesu aragomba kurushiriza kukwigarurira rwose nk'uko ijambo ry'Imana ryatubariye. Hanyuma rero iyo umuntu agize umwete naho nyene wo kugororoka, wo kurondera Imana ku muntu mwiza, birashoboka yuko yinjira mu mageragezwa. Harabaho abandi bantu badakijijwe neza, harabaho abandi bantu bigoye. Hanyuma rero umuntu agaca yinjira mu mageragezwa, birashoboka. Imana idufashe cyane. Twebwe hari iwacu mu Gisoda batwigisha ati mu gihe c'amahoro ni umuntu ategura intambara. Imana idufashe cyane. Muravyumva be? Mu gihe c'amahoro, muri iki gihe umenga birameze neza, ni umuntu ategura intambara. Imana idufashe cyane. Igihe cyo kwa Farao ararota inzozi,
yaragiriwe ubuntu n'Imana muri iyo minsi Farawo. Hanyuma rero amusiguriye Yosefu aramubarira atugiye kuronga imyaka myiza ndwi, imyaka yo kwimburira mu bigega, ariko imyaka izokurikira izo imyaka igoye. Imana idufashe, witegure neza yewe Farawo, urondere ubwenge bwose, urondere strategy zose, urondere n'abantu babishoboye bakwegeraniriza ibintu, inyuma ntiworoshe. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza, Imana idufashe, mutegure intambara y'umwasi muri iki gihe bigishoboka, muri iki gihe tugikorana, muri iki gihe tucumva ijambo ry'Imana nk'uku, ubwenge ategura urugamba. Imana idufashe cyane, yuzura inkomezi. Iri shengero ry'i Filadelfiya rero rica rija mu mageragezwa, rica rija mu guhamwa, rica rija mu ngorane. Aba bantu ngo mugabo muri iyo minsi nyene, muri ayo mageragezwa yabo baca barakorera Imana, ngo bari ahantu ku ruzi Efurate, ngo hanyuma hakaba abantu b'abadandaza baja mu Bugirika bagenda bagaruka, baca bavuga ati muri iyi minsi y'amageragezwa, muri iyi minsi y'ibibazo tugira tuvuga ubutumwa bwiza. Imana idufashe cyane, baravuga ijambo ry'Imana, baravuga ijambo ry'Imana, barakorera Imana, barakorera Imana. Abantu b'Imana beza rero, niyo haje iminsi y'umwijima, niyo haje iminsi y'ibibazo, abantu b'Imana barushiriza kugororoka, barushiriza kuba bashasha, bagakorera Imana neza. Undi mwanditsi ariko avuga ngo ishengero donc l'église de Katakombe ingene ryabaye ishengero ry'ikimazi gusumvya l'église de Cathedrale. Imana idufashe cyane. Ishengero igihe cy'Ihamwa mu gihe c'Abaroma, abakristo bari basigaye baba hariya munsi y'isi, hariya mu binogo, niho bakoranira amasaha kanaka bagasenga Imana, bagashingiranira intahe, bagakomezanya mu vya mpwemu, bakagenda bakavuga ubutumwa, babwira ijambo ry'Imana abantu mu buryo bugoye. Ariko ngo iryo shengero ryo mu bihe vy'amageragezwa ngo ryabaye ishengero rikomeye gusumvya ishengero ryinjira mu makatedrali. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. N'aba bene data b'i Filadelfiya baca barakorera Imana, baravuga ubutumwa, baravuga ubutumwa. Bene data nagomba subire ndabibutse, muvuga ubutumwa no muri iyi minsi, mukorera Imana muri iyi myaka bikigenda neza. Reka kubanza kurindira imyaka y'ingorane, ariko vuga ijambo ry'Imana n'uyu munsi bigishoboka. Imana idufashe cyane. Hano rero ndafise, sinja guteba, ndafise uyu murongo w'ijambo ry'Imana. Imana idufashe. Aba bantu rero barabwirwa, bariko arababarira ngo yarafise urupfunguruzo w'ukuri, ufise urupfunguruzo rwa Dawidi, uwugara ntihagire uwugurura, kandi uwugara ntihagire uwugurura ntihagire uwugara, kandi uwugara ntihagire uwugurura. Ngo aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa vyawe, ngo nashize imbere yawe urugi rwuguruye, ntawe ushobora kugugara, yuko ufise ubushobozi buke, ngo ariko witondeye ijambo ryanje ntiwihakanye izina ryanje. Imana idufashe cyane. Bene data muri hano, ndagomba muri aya majambo y'Imana ngo umuntu amaze kwigarurirwa neza na Kristo Yesu, mu bishengero ry'Imana rikomeye, ishengero ry'Imana rikomeye, ishengero ry'Imana ry'inkomezi ryo guca mu bihe bigoye. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Dusenga Imana tumenya ngo Imana idufashe, ngo hariho shetane afise imigabo mibi. Ishengero ry'Imana dukomere muri mpwemu, abo twasangiye gusenga, abo twasangiye ubutumwa bwiza, abo twasangiye ibya mpwemu. Uyu munsi ndigaha ndiko ndabatangariza ngo mukomere muri mpwemu, mukomere muri mpwemu, mukomere tugwana urugamba.
Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Abaririmbyi bariko bararima ngo nubu inama zirakoranye. Imana idufashe kubw'umugwa Beteri ngo nukuturira birimwo imigabo ya shetani niyo. Ishengero ry'Imana dukomere muri mpwemu. Imana idufashe cyane, dukomere muri mpwemu, dukomere muri mpwemu. Imana idufashe cyane. Ariko ndashima Imana, ijambo ry'Imana riratubarira, uri kumwe natwe uturongoye. Komanda wacu nugurura, ntihagira umuntu ashobora kugara. Imana idufashe cyane, uri imbere yacu ni wa wundi yugurura, ntihagira umuntu yugara. Imana nihabwa icyubahiro. Kimwe gusa banza twigarurire neza, twemera twigarurire iri shengero ry'i Filadelfiya, icyabashoboje guhagarara neza. Bahungiye muri Kristo Yesu, baramenye ngo dufise ubushobozi buke, twebwe ntitwoshobora, twebwe ntidushoboye, turi twenyene ntitwobishobora. Reka duhungire muri Kristo Yesu, reka duhungire muri we, reka duhungire muri we, reka duhungire muri we. Turi muri Kristo Yesu, ibintu byose bizotugendera neza. Ndagomba kubarira ishengero ry'Imana, naho haragahirizo ka shetane, naho haragahirizo k'abadayimoni, umuntu wese muri mwebwe yumvira ijambo rikomeye rivugwa n'umwami wacu tugiye imbere ngo ndashize urugi rwuguruye imbere yawe, nta muntu ashobora kugugara. Imana idufashe cyane. Nashize urugi rwuguruye imbere yawe, nta muntu ashobora kugugara. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Nashize urugi rwuguruye imbere yawe, nta muntu ashobora kugugara. Uyu muririmbyi w'201, Imana idufashe. Turimbi nimero ya mbere n'iyi nimero ya kabiri. Nimuvyuke kugwana mwano leza umwami, ibigwanishwa byose Imana itanga, mu nzira yo kunesha turongorwa na Yesu, kuko yadutsindiye shakugiwe. Inzambazi nayaze mwese mutabare, ubwenda kabushumwe nemu birijora, cyane. Ndagomba guhamagarira ishengero ry'Imana guhagarara neza atabwoba, naho twasugerezwa n'ingabo za shetani, naho inama zikoranye, naho imigambi iteye ubwoba, ntimubi bijora. Ndagomba guhamagarira ishengero ry'Umwami guhagarara nk'ingabo, ingabo zateguwe neza, ingabo ziri byanantene, ingabo zifise ibigwanishwa, ntimubi bijora. Na Imana idufashe, izo ngabo za shetani nta bubasha zifise. Imbere yawe watubaremwe, nashize urugi rwuguruye imbere yawe, atamuntu
muntu ashobora kugugara. Imana idufashe cyane. Nashize urugi rwuguruye imbere yawe, ata muntu ashobora kugugara. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe. Ibi bintu turimo ni ibintu bitoroshe byahereye kera. Iyo dusomye ngaha kuri aba bene data turabanga hariya mu cete c'Abakorinto, cete ca mbere Paulo yandikisha ishengero ry'Abakorinto igice ca 16 ujya murongo wa 9, hari ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye kandi abagwanizi bakaba benshi. Nugururiwe urugi runini ruja mu bikorwa bikomeye abagwanizi bakaba benshi. Ndagomba bene data muri hano ntihagire umuntu yojana mu vy'agakiza ngo yibagire ko ategerezwa guhagarara neza kuri urugamba rw'umukiza. Abagwanizi ni benshi, noba bari hamwe utoba ubishize ku mutima, hamwe utoba uri kuravyiyumvira, utegerezwa guhagarara neza wuzuye mpwemu yera, ufise ibigwanisho Imana itanga umunsi ku munsi, ukagwana n'abo bagwanizi. Abagwanizi ni benshi, abadayimoni ni benshi, inama zabo ni nyinshi, ivyiyumviro bagufise ko ni vyinshi. Baragomba mu vy'ukuri kutorangiza urugendo amahoro, ko wava mu vy'impwemu y'Imana. Imana idufashe cane. Mwebwe sinzi ko mwahora mubibona, ukabona umuntu ari muri rurimi rutamenyekana cyangwa ukavuga ivy'Imana, abandi bantu ngo ujya muntu ngo n'umuriro w'intangoshe uzora ngo mwari ugaca kubwira abandi bantu byananiye ngo umuntu yitwa naka mwari mumuzi, ngo n'umuntu yitwa naka, ivyo ntibibakange. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane. Imana nihabwa icubahiro. Imana idufashe cyane. Abagwanizi ni benshi. Mwene data uhagarare ku rugamba rw'Uhoraho, ufise ibigwanisho ntubikijora, ntihagire umuntu muri mwebwe yobikijora muri iyi minsi. Umuntu wese agatira inkota uko bukeye uko bwije, ugwane urugamba rw'Uhoraho, ugwane n'ibisigo, ugwane n'impwemu bizatumwe. Mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, uko bukeye uko bwije. Uri kwashima Imana amasaha yo ku mugoroba uvuge ngo nisha abadayimoni benshi, nisha abadayimoni bagwanya igikorwa c'Imana, nasasitse abadayimoni. Bari bahaguruka igikorwa c'Imana, nahagurutse bariho benshi cane. Bene data nababwiye igihe kimwe umwe umukuru mw'idini imwe mu Bufaransa ngo aravuga tujya muri Pentecote wahora iwacu, atariko ibi bintu vy'imigenzo dufise ati siko vyahora, ati umuriro wahora iwacu, ati hanyuma rero agenda urazima, ngo caravuga ngo ikibabaje ngo nahariya usigaye uzomera nk'uko kw'iwacu. Imana idufashe cyane, ariko zigeze guhagarara tugwanye izi mpwemu mbi mw'izina rya Yesu, mw'izina rya Yesu, tugwanye izi mpwemu mbi mw'izina rya Yesu. Imana idufashe cyane. Narababariye bamwe igihe kimwe mpaye lift umuntu, hanyuma rero arambwiye ati jewe turakorana, yarubatse turabantu kanaka mu muntu kanaka, ati turabantu bakomeye, turakorana na seya, turakorana na FBI. Aravuga ati twebwe turakora mu bintu bikomeye, ati twaratumwe gusambura ishengero mu myaka kanaka, ati turaja mu ishengero rya Pentecote, ati twatumwe kuryonona. Imana idufashe. Ati twebwe sigitangaza ko twihana tukaza
mukatwemera, mukadutuma gukoropa, mukadutuma gutunganya ibintu, mwikorare tukajayo, mu basenzi tukajayo, tukemegwa, puruvike tuzoshika kuco badutumye. Imana idufashe cyane. Ati byo sigitangaza turavyemera. Ubu rero ngira ngo baranyereye, barashitse kure nta nubizi. Imana idutabara, Imana idufashe. Acavuga ati mugabo twarananiwe, twagize sheke lamentable. Ati ko twasanze muri iyo myaka ati hari ubumwe mwishengero rya Fande, ati hari ubwo bw'igitangaza. Ati turabura aho tumenera, turabura aho tumenera. Ati ikindi cya kabiri hari umuriro, hari umuriro. Ati turasha, turavuye turatanga raporo ngo twananiwe, twananiwe. Bene data, uyu munsi nagomba guhagurutsa ishengero ry'Imana ryose ngo duhagatire inkota n'izina rya Yesu, tugwane n'izo mpemu mbi, tugwane n'abo basira igikorwa cy'Imana, tugwane n'abariko barazimya umuriro mpemu mbi, mora barayirora mu izina rya Yesu. Tuhaguruke tugwane n'impemu mbi. Ntimugire ubwoba, ntimube ibijora, dufise iri jambo rikomeye. Nashize imbere yawe urugi rwuguruye, nta muntu ashobora kugugara, nta muntu ashobora kugugara. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ndangirize ngaha mu byakozwe n'intumwa, mu byakozwe n'intumwa. Oh, Imana idufashe cyane. Hajya 12. Imana idufashe cyane. Kuyu n'iri jambo nashize urugi rwuguruye imbere yawe, nta muntu ashobora kugugara. Imana idufashe. Hariya 12, reka mbere kuri 5. Nuko Petero arindirwa mu ibohero, ariko abishenge baramusengera batakambira Imana bakomeje. Hariya hepfo no habasoma jambo meshe kamere hepfo. Reka mbere kuri 7, nashe reka mbere kuri 6. Ku munsi Herode bwaca mubashikiriza muri iryo joro Petero yarasinziriye hagati y'abasoda babiri, aboheshejwe iminyororo 2, abateramyi bari ku rugi barinda inzu y'ibohero. Maze umarayika w'Umwami Imana muhagarara iruhande, umuco ubonesha mu nzu, akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Umumarayika mubarira ati kenyera wambare inkweto zawe. Abigenza atyo, kandi aramubarira ati kubera ko umutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira, yamara ntiyamenya ivyo umumarayika akoze ko ari ivy'ukuri, ariko agira ngo abonye ivyo yereswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika kw'irembo ryugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara, rurabiyugururira ubwago. Barenga irembo baca mu nzira imwe, uwo mwanya umumarayika aca amusigaho. Akenge kagarutse Petero aribwira ati noneho menye vy'ukuri yuko Umwami yatumye umumarayika wiwe akangiza ukuboko kwa Herode, bo n'ivyo ubwoko bw'abayuda bwari bushamaje vyose. Imana idufashe cyane. Uyu muntu w'Imana yitwa Petero, Imana idufashe, yari afise ijambo rikomeye ngiri. Nashize urugi rwuguruye imbere yawe, ata muntu ashobora kugugara. Ikibazo gikomeye rero, aca apfungwa na Herode, umwasi w'ubutumwa bwiza. Apfungwa na Herode, aramufunga. Iyumvire mu gashoka umwami, vyari ibintu biteye ubwoba. Imana idufashe tusabe mu ijambo ry'Imana ngo yari hagati y'abasoda babiri. Ndiko ndavuga ingene shetani adufitiye inzigo. Imana idufashe cyane. Ndangiza na kwezi shetani adufitiye inzigo. Ngo Petero ashigwa hagati y'abasoda babiri. Hanyuma rero baca barugara ku muryango w'inzu. Naho nyene haba hari inzu, hari abateramyi ba mbere n'aba kabiri. N'urugi rero hariya kuri portaye kumurego rw'icuma rwugaye rwose. Aha niho yari arindiwe kubw'inzigo y'ubutumwa bwiza. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Ariko yari afise iri jambo ngo nashize urugi rwuguruye imbere yawe, ata muntu ashobora kuguga. Imana idufashe. Naho bashwe n'umwami,
naho se naho gardirira force, naho n'inzugi ziteye ubwoba, naho umenga ntiwagira ingene usaganya, nashize urugi rwuguruye imbere yawe, ata muntu ashobora kugugara. Ndavyibaza neza Petero narigize kugira accident 98, hanyuma rero mbonye ingene ibintu vyari bimeze, navuze ngo Mana tunganya ubugingo bwanje, ivyo kurondera kubaho cane ntavyo navuze ngo Mana tunganya ubugingo bwanje. Hanyuma rero ndibaza na Petero uwo mwanya ariko araraba ingene aboshwe, ariko araraba inzigirimwo, ariko araraba ishaka ryabayemwo mu kumugirira nabi. Birashoboka ko yavuga ati Mana warakoze kabisa, naravuze ubutumwa bwiza, ibisigaye rero urabona tunganya ubugingo bwanje, ibi bintu birakomeye, iyi nzigo sinoyiva imbere, iyi garde imeze nk'uko ntivyoshoboka, mugabo tunganya ubugingo bwanje Mana warakoze, narakoreye Imana. Ariko Yesu aracava ngo nashize urugi rwuguruye imbere yawe, ata muntu ashobora kugugara. Naho hari hugaye uko, naho hariyo garde ikomeye, Imana itabura hica ikirungika marayika zoza. Amina. Marayika zoza mu bibazo byawe, marayika zoza mu ishari shetani agufitiye, marayika zoza mu migabo shetani agufitiye. Marayika caraza mu kanya gatoya caramukoma, amukomye Petero araraba, arabona nyego ko ari muri babasoda, aramubwira ati ambara mutamana wawe. Hanyuma rero akoma yibona ati ibi bintu n'ibindi ko ndarota, mugasho kwa Herode nta bintu byo gusina bihe ambara mutamana wawe. Mu nyuma rero ambara inkweto. Hanyuma rero abona birashobotse, aravuye muri ba bantu, mu nyuma barasohoka, birashoboka naho bari bugaye, baraca ku bateranyi ba mbere, baraca no ku ba kabiri. Imana idufashe cyane, kuko Imana yavuze ngo nashize urugi rwuguruye imbere yawe, ata muntu ashobora kugugara. Baca baragenda, baca bashikanwa na hariya ngo muri iyo mwanya wose, ariko aravyiyumvira ingene ibintu bigoye. Petero ati ibi ni ibintu ndiko ndarota, izi ni indoto. Mu nyuma rero, hanyuma rero bashika kuri rwa rugi ruca rurabiyugururira, bashitse imbere rero marayika ati sawa rero ivyo nje gukora biraheze, ibisigaye bandanya. Petero ngo akenge gaca karagaruka ati nukuri si indoto, Imana ntiyabuze kurungika marayika akaza kunkura mu gasho kwa Herode, yankuyeyo. Aca aragenda arakorera Imana. Nagira mbarira ishengero ry'Imana Mureme, hari urugi rwugurura imbere yacu, atawe ushobora kugugara mu izina rya Yesu. Imana izodukorera n'ivyo umenga ni indoto, ibimeze nk'indoto, ibimeze nk'ibidashoboka, Imana izobidushoborera. Ibimeze nk'ibidashoboka, Imana izobidushoborera. Kimwe gusa wemere Yesu akwigarurire, ntubikijora, fata inkota usanga Imana mu izina rya Yesu. Gwanira ishengero ry'Imana, gwanira ubutumwa bwiza, hagaranigane na shetane. Imana irabaza nukubaye ikijoro, uretse gusenga, utazi ibihe turimwo, utazi inama ziturondera. Imana iguhezagire cane, narose ijambo ry'Imana ryo kuremesha ishengero ry'Umwami. Imana idufashe. Hari urugi rwugurura imbere y'iwacu, ata muntu ashobora kugugara. Imana izodukora nimeze nk'indoto, ariko muhagarare tugwanira ishengero ry'Imana. Narose amajambo y'Imana, Imana ibahezagire cane. Mana Data wa twese uri mw'ijuru, urakoze mwagazi w'intama w'Imana, urakoze kuri nyene ishengero, urakoze kuvisa imigabo myiza ku bantu bawe. Amena. Kandi ni twebwe nyene ugomba gukoresha mu izina rya Yesu. Tugwanira ubugingo bwacu, tugwanira ishengero, tugwanira igikorwa, tuzorangiza urugendo amahoro. Akoze kubikoreye ubuntu, ushishikaye kubana natwe muri vyose, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo tubisavye.